ibintu bijanye no kuvyara leta nifata ingingo itegeko ry'uko kizira ko umuntu mu buzima bwiwe arenza abana batatu. Ni kiyago tugize bivuye ku itegeko twahawe n'abagize inama ya bose y'ishirahamwe Oricom, bakaba bakoranye mu nama isanzwe igira 26 yabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 ibera hano i Bujumbura. Iyo nama yarize ibibazo bitari bike. Mu bibazo yize harimo n'ikibazo caje kirabana n'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo rero kandi bavuga yuko bifise ingaruka mbi nyinshi cyane ku buzima bw'igihugu. Ivyo rero bikava ku mvo nyinshi. Hariho imvo ziva ngaha mu gihugu, mugabo kandi hariho n'imvo zitava ku gihugu. Dufate nk'ibi bintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine. Baciye bagerageza gutanga ivyokorwa. Icambere bavuze nuko leta yoshiraho ibigega by'intega bizoza. Dufatiye nk'ibi bintu by'ibitoro, biraboneka neza ko igihugu kimaze umwaka urenga kiri mu bibazo by'ibitoro. Mbere byahora keshi na keshi ari essence, mugabo uya n'ibintu bya mazutu byagiyemo. Tukifuza neza yuko leta yogira icikoze mu gushiraho ivyo bigega, biba ibigega by'ibitoro twako turabivuga, biba ibigega by'ibifungurwa n'ibindi by'igihugu kitagira, kigakora uburyo bwose bushoboka, bagagira ibishoboka byose kugira ngo ivyimburwa bishoboke kuboneka mu gihugu, ariko kandi nivyo biva hanze bakuri kwa amatagisi, mbere borohereza n'abagomba kubizana. Mugabo bigumye gutyo barabona ko atacoshoboka. Ikigira kabiri bashikirije nuko leta yokora ibishoboka byose mu kubuza yuko abantu bari muri leta, muri administration, haba hejuru canke hasi, buva mu bintu by'urudandazo. Kuko basanzwe hari ikintu cy'ikibazo kigoye cyane, kuko igihe abantu bari mu rudandazwa nk'uko uca usanga haca haba ibibazo. Ingorane ya mbere berekanye ni ko ibinyobwa bya Brarudi, ni ko ibi bintu bijanye n'ifumbire, ni ko ibintu bijanye n'ibigori bigugwa, mbere bategetsi bamwe ngo baronda kwishura muri PAM n'ahandi. Ikindi bavuga bati leta nishireho uburyo bwo kugabanya ibintu vy'imvyaro. Ntivyumvikana mu gihugu nk'u Burundi, aho usanga abantu benshi babare muri leta, baba abanyagihugu twebwe basanzwe n'abandi, usanga muri rusangi umuvyeyi avyara abana mu buzima bwe bwose abana barenga 6. Hari usanga bavyara 8, 10, 7, 6. Ivyo bintu rero bifise ingaruka mbi nyinshi cyane, kubera ibiharuro byose bigirwa mu by'ubutunzi bafatira ku bantu baba bahari. Kandi muravyumva namwebwe yuko atakundi vyogenda, ibiharuro nivyo bikoresha kugira ngo umwimbu ushobore kugwira. Mugabo nkiri kuri ico ca gatatu bavuga bati leta ibi bintu iyi ngingo yafashe yuko abantu bavyara ku buntu no kuvuza abana bo munsi y'imyaka 5 n'umugambi mwiza. Mugabo leta irakwiye kubihagarika ku bantu bavyaye umwana agira 3, kuva ku mwana wa 3 abo byo bintu bihagarike, kuko niyiri kwiratuma abantu bavyara birenze. Ico ni cambere. Ikindi bavuga bati ibintu bijanye no kuvyara leta nifata ingingo itegeko ry'uko kizira ko umuntu mu buzima bwiwe arenza abana 3. Hafatwa ingingo zikwiye, kuko 2 canke 3, kuko bigaragara neza yuko bigumye gutya mu myaka iri imbere hazoba ingorane, abantu bose bazovyarira ibarabara, bice bibi kibazo gikomeye cyane mu gihugu. Ikigira kane rero twariko turavuga ni kijanye
nuko hojaho politike yo gushira abantu mu bigwati, abantu bakabashira mu bigwati kandi rikaba nk'itegeko kugira ngo hashobore kuboneka isi yo kurima. Ikindi bavuze bati leta nishireho itegeko yuko ata muntu azosubira kubaka izi nzu zo hasi, bose bubake baduza hejuru kugira ngo haboneke isi yo kurima. Ikindi bavuze kuri ico kibazo nyene nuko hojaho ibintu bijanye no kuvomerera. Ntibishoboka ngo vyumvikane na gato igihugu nk'u Burundi dufise inzuzi musazwe muzi mwese, imvura igwa incuro amezi arenga 10 ku mwaka, mbere arenga 8 ahubwo, hanyuma mbere na 10 rimwe na rimwe, ugaca usanga igihugu nka Egypt, Egiputa canke Ethiopia canke n'ibindi bihugu byo mu Bugaragwa bobo ntibagira ikibazo cikena ry'ibifungurwa, mugabo twebwe kandi ivu barimisha niryo bemporta, niryo bakura hanze y'ibihugu byabo, ibintu byose ugaca usanga biriho, mugabo ugaca usanga twebwe ivyo bintu ntibishoboka. Ukabona yuko hari ikibazo gikomeye cyane cyo gukoresha abahinga no kugira imigambi itomoye. Ikindi bashikirije ni kibazo kijanye nuko atashema directeur, nukuvuga igicapo c'ibisagara kugira ngo ibisagara vyubakwe neza, hanyuma ibi bintu vy'uko usanga imvu bakoresha mu kurima rica kimwe twita terre fertile, rica ritwagwa n'inkukura, atani miserege imikobeko icibwa, bica bitwagwa n'inkukura mu mazi bigarukira muri Tanganyika n'ahandi, ugaca usanga ibindi bihugu nivyo biriko bibeneficia, twebwe turiko turahomba. Ikindi nuko nkuko twariko turabivuga, usanga aba administratif abo mu ntwara aribo bari mu bintu vyo kurima hamwe n'ivyo korora, eka n'ivyo kudandazwa, bakavuga yuko babigira ngo kubera ngo leta yabahamagariye kubikora. Mugabo mwomenya yuko akazi k'umuntu wo muri leta sukurima, sukorora, sukudandaza, nuguteza imbere abanyagihugu n'igihugu. Kirazira ko umuntu wo muri leta dandaza, kirazira ko umuntu wo muri leta aja mu bintu binyuranye n'ivyo amategeko amuha. Ivyo bintu rero nibaza yuko abatwara bose bakwiye kuvyumva. Ikindi bashikirije bavuze bati ibi bintu bijanye nuko usanga amasoko ya leta araba ifumbire, araba ivy'ibitoro, araba ivy'imbuto zirobanuye n'ibindi, usanga ari akagwi k'abantu bayizana. Leta igomba gutanga isoko, hariho inzira zizwi kugira ngo abantu bazane ibintu vy'ukuri. Ibintu byo guhamagara umuntu ukamuha isoko atamahiganwa yabaye, ivyo bintu biratuma igihugu gihomba amafaranga menshi. Nicanyuma twavuganye nuko abantu bararagataze na muntu ibibanza byabo atari mu gasho, atari mu impimba, bagomba kwidegemvya bakora akazi kabo. Mbere no mu bibazo twavuganye n'umushikiranganje wa mbere igihe haroba gututumako, ivyo kibazo twarakivuze. Ivyo bintu bituma ishusho y'igihugu yononekara, tukifuza neza yuko nk'uko amateka asanzwe abivuga, gufunga nivyo rimwe na rimwe birakenegwa, mugabo biba mu gihe nyene bikenewe, en cas de force majeure, mugabo mwidegemvye nico kintu ca mbere. Rero tugasaba yuko leta yokora ibishoboka byose abantu bakarikugwa, kuko baracari mu minwe ya leta, ntibaraja imbere y'umucamanza. Leta ikora ibishoboka byose kugira ngo barekugwe hama burane bidegemvye.